abantu rero ugaca usanga iyo bariko baravuga ubutumwa bwiza bagomba gusiga abantu amavuta atayo bagira. Oya, ubutumwa n'ubushobozi bw'Imana. Ubutumwa bwiza iyo buvuze, ndavuga ubutumwa bwiza bw'ubushobozi, iyo buvuze bugashikira abantu, ubutumwa bukwega ubwami bw'Imana bukaza bukagerera muri twebwe. None rero nagira ngo turabe ubutumwa bwiza, nta urinda kuvuga amajambo menshi, aho mwavyakiriye si bike. Uwuzigama ivyo amaze kwakira ntiyogenda atagiye mu ijuru. Ubu dusigaye twiyongeza gusa. Turabe igitabo c'Abaroma, igitabo c'Abaroma igice ca mbere. Abafise Bibiliya ziriya zimaze iminsi mu ruhande rw'isezerano rishasha ni urukaratasi rw'170. Ni igice ca mbere umurongo wa 16 na 17 nivyo ngomba ko tuvuganako. Hano havuga ngo ubutumwa bwiza icarico, kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, kuko muri bwo ari ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa n'ukwizera kukagwiza ukwizera, nk'uko vyanditswe ngo umugororosi azobeshwaho n'ukwizera. Nagomba muzingurure icete ca kabiri Pawulo yandikiye ishengero ry'i Korinto. Icete ca kabiri Pawulo yandikiye ishengero ry'i Korinto, duce dusoma mu gice ca 5, dusome umurongo wa 20. Naho haravuga ngo ubutumwa bw'umuzuzo. Nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'iringingira muri twebwe. Turabinginga mu gishingo ca Kristo mwuzure n'Imana. Umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Reka tumanuke gatoyi harya. Kandi ko dukorana nayo turabinginga ntimuherwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Amen. Ndagira ngo tuvugane kuri aya majambo makeya. Ubutumwa bwiza twakiriye ubwo ari bwo. Bamwe ubutumwa bwiza twakiriye babwita ubutumwa bwavuye ku bazungu, niko babitahuye. Ariko ubutumwa bwiza twakiriye niko Petero avuga, niko Yohana avuga, ngo ubutumwa twabuhoze kuri yo, aho twari kumwe nawe kuri wa musozi ukayangana, aho twumva ijwi ry'Imana rivuga riti, nguyu umwana wanje nkunda kampimbara, nimumwumve. Bariko basigura ko ubutumwa baronse, ubutumwa bavuga batabwigishijwe n'abantu, atari imigani y'abantu, atari akenge k'abantu, ariko ari ubutumwa bwavuye ku Mana. Ubwo butumwa rero nibwo twumvise kandi nibwo tubabwira. Pawulo arabarira Abaroma ngo kuko ubutumwa bwiza mw'Abaroma butantera isoni, ariko ari ubushobozi bw'Imana buzanira umuntu wese agakiza, yaba umuyuda. Hariho imigwi ibiri muri ico gihe yariko aravuga, yaba umuyuda
umugiriki. Abagiriki bari abanyamahanga badafise amasezerano y'Imana nk'abayuda. Tumva ubutumwa bwiza rero tuvuga, yaba umuyuda yaba umunyamahanga, ubwizera wese bumuzanira agakiza kuko n'ubushobozi bw'Imana. Ubutumwa buhindura umunyabyaha nibwo twumvise. Murabona abantu barafise amategeko mw'isi. Mw'isi amategeko menshi ariho. Umuntu akiba, aha ndazi harimo abacamanza, hoba harimo n'abaopeji, hoba harimo n'abakuru mu nzego z'umutekano. Umuntu akiba, mwashaka mukamukubita inkoni, mwashaka mukamupfunga, mwashaka mukamushira muri kasho akaguma yarumwe, ariko ntagenda yemeye ibyaha yakoze. Ariko ubu butumwa bwiza kuko ari ubushobozi bw'Imana. Amen. Bumaze gufata umuntu buramuhindura. Bumaze kumuhindura, na bimwe yahakana muri sentare, na bimwe yahakana imbere ya opeji, akavuga ati n'ababikoze ubigisigaye nimukora ibyo mugomba. Kuko umugabo naratangaye umunsi umwe twari kugurura hariya ku Majombe, twari kugurura ku Majombe urusengero. Ndakunda Imana, Imana iratera iteka sha. Hanyuma rero abantu baraza bashajije, ndabona ingene mwashajije. Hanyuma rero ubutumwa buravugwa. Wono umunsi wa mbere turi ku Majombe buravugwa. Bugeze hagati nkabona umugabo yambaye ikaruvati ikirazungazunga ari hasi, imigere hejuru. Tewe wa manura igitangaza. Mvasha arazi kugwana, ariko si ibyo kugwana, n'ubushobozi buvuye mu ijuru. Amaguru hejuru, abantu bakaraba, twavanye i Bujumbura, terega n'abagabo bambaye amakaruvati barimo ibisigo baraba gwe, amaguru hejuru. Ubutumwa bwiza. Ubona umunsi wa mbere twari ku Majombe harya, hariho umunsi ntihobora uwo twoba twari kumwe, twagenda mwijenda ahantu hashasha, twaciye tuhubaka agasengero keza, naho abigishwa baho batari bwaronka amafaranga. Twaciye tuhubaka agasengero keza kuko twabonye imirindi y'Imana ko agakiza kinjiye ngaho hantu. Korale Universite yari kiraririmba, twari twaduganye, ukazubona umugore avuye inyuma zungazunga ari hasi, umugabo ari hasi. Hewe wa butumwa bwiza twakiriye n'ubushobozi bw'Imana. Urazi mwijana ingene hagumye. Ubutumwa bwiza bwinjiye none bukanyegetera muri wowe ukikubita hasi, hari uko vyurasha. Aca hagarara kureti ngaho karabaye. Ubu butumwa bwiza nibwo twakiriye, nibwo tukubarira, nibwo bwakugize ukumeze bukaguhindura. Ariko rero nagira ndakubarire, nama mvuga ijambo ry'Imana, ndashinga intahe n'ibyo twagiye ducamo tukiri bato. Hariho abantu benshi muri aba b'Imana bicaye ngaha binjiye nabi mu gikorwa c'Imana, akinjira nabi yibaza ko aje mu kazi, yibaje ko aje kuba nde, ariko atahinduwe n'ubu butumwa. Iyo wahinduwe n'ubutumwa bwiza, uca ugenda guhindura abandi ufise ubushobozi, ukumva ko vyinjira sha, ukumva ko vyinjira. Ukumva ko vyinjira. Abantu rero ugaca usanga iyo bariko baravuga ubutumwa bwiza bagomba gusiga abantu amavuta atayo bagira. Oya, ubutumwa n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubutumwa n'ubushobozi bw'Imana buhindura umuntu. Kandi ntiburaba ngo uvahe. Oya, uva mu nda y'ingoma, uva muri banyarucari, uba umukene, uba ikimuga. Sha, iyo bwije burinjira bugahindura umuntu akaba mwiza. N'abashingiye intahe naba narabivuze nkiri
mutabona nanganangana n'iyi mikrofone mugabo reka sha ndiko ndagenda narahantu narengera umuvuga butumwa ndavuga ubutumwa narenga ibangusa nkagurukira hariya nkongera nkamanuka hanyuma mbona rero umuntu w'umukamakara akuze afise ibiro byinshi ashahaguruka kumbura mangwa mbuze wagahungu we ninde yakubariye ko ndoga murengere ngira aha ntawe uriho yohaguruka ngo avuge gutya ndamufitiye iganuke ugomba guhaguruka ngo uvuge gutya ndagufitiye iganuke hanyuma rero nari mvuze ngo n'ijuru hariyo abazobari inyuma y'urugo imbwa n'abarozi n'ababeshi n'abashakanye n'abakunda kubesha bakabikora abo ntibazojayo nzomborera bandamutse ngo wagahunguwe ninde yakubariye ko ndoga yanamubarira atagasamuroga ngwino utaroga naho icaro yarikubise hasi twagira ngo arasaba abantu bose barikuma none ko yari kure ko ntari ndamukoze ko naho ubu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu twahawe n'ubushobozi bw'Imana buhindura haleluya bukarema bugacura umuntu inkamba zikamuvamo nta mpamvu zo kuvuga ngo urinde oya ngo mandababarira akantu kamwe igihe cya Yesu abayuda bo mu gice cyo hepfo i Yudaya baranenana n'abasamariya b'isamariya kugira ngo bagende i Galilaya barubaka urugo bagaca hariya reka ndababarire Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe umunsi umwe baratumbera inzira toya ntabwo gurinda kubaka urugo turagomba gutumbera i Samariya hari umunsi wo gutumbera i Samariya sha baratumbera i Samariya bashitse kwiriba abigishwa ati turagiye gusuma ngira hari akaguriro hafi nawe aricara kwiriba mu masaha sita mu masaha y'umuranga ababona umuntu n'ikivomesha araje kuvoma aramureka aravoma wa mugore nyina wanje hari ukuntu yavuga Yesu mpa amazi yo kunywa aca aramwitegereza twe tugenda ushitse ahantu ari umuyahudi sinenda kubaza ko ari umuyahudi oya barafise uko bambara ari abakuru b'amasinagogi nabo barafise utwo bambara barafise ibimenyetso cubamenya aramwitegereza ingene Yesu yari yambaye yega nawe yambara nk'abayuda Yesu yari yavukiye mu bayuda ati nakumenye wewe uri umuyuda wonsaba amazi gute uri umuyuda nanze n'umusamariyakazi haraho imigenzo n'imico n'ibyo twakuriyemo bizirira ubutumwa bwiza ukanka kugurura ngo ijambo ry'Imana rikwinjiremo ukaguma muri bya bindi gusa hanyuma rero Yesu aramuganiriza mukunze ati yumenye ugusavye amazi nawe wari kumusaba akaguha amazi y'ubugingo ati none amazi y'ubugingo wowe yakura kuva kuri basogokuru n'abakera bose banyoye amazi y'iririba nawe uvuga ngo ufise amazi y'ubugingo wowe yakura nawe aramutega ati sawa nari kuyaguha ariko urume genda unzanire umugabo wawe none umugabo yari kumukura ngo yari afise abagabo benshi Yesu aramubarira ati ndazi wari ufise abagabo benshi n'uwo muri kumwe subi wawe birahindutse ndakubonye ko uri umuntu avugishwa n'Imana ndabimenye ubu umubindi wacu asigaho abanza kwiruka mu gisagara hari umunsi Yesu adakevya atumbera guca i Samariya neza ashitse mu gisagara ati hari ivyo mutamenye nabonye umuntu avugishwa n'Imana ibintu byose nakoze yabimbariye
ngo murabe. Abasamariya baca baza birukira icyarimwe kuri abo umuntu avugishwa n'Imana. Imana irazi gukora sha. Bashitseho inkuru ibinguke. Abasamariya barabona Yesu bwa mbere. Abasamariya barumva ubutumwa bw'ihumure bwa mbere. Abasamariya barumva ko bigenze neza. Nagira mvuga ikindi kintu aho sindahateba ngomba kugaruka kuvyo nasomye. Igihe Mpwemu Yera yamanuka, Yesu yari yaravuze ngo Mpwemu Yera niyamanuka bazoce bagenda i Yudaya ni Samariya na hehe bashika no ku mpera y'isi. Baguma bazunguruka gusa i Yerusalemu gusa, ibitangaza bikorekera i Yerusalemu gusa, baranka kugenda. Imana irugurura kanzo, amageragezwa araza, batangura guhama intumwa, batangura no kubicereka. Abantu barahunga. Hanyuma rero Filipo arahunga. Ngoma ndakubarira ingene Filipo yahunze. Filipo acahungira muri babandi batemera i Samariya. Abandi bahungira mu bo bemera, ariko Filipo ahungira i Samariya. Ko yarashitse rero i Samariya acarahora, siko? Yaciye ahora. Kuko ubutumwa yakiriye ubwo bushobozi. Kuko ubutumwa yakiriye ubuva ku Mana Data wa twese. Ashitse mu Basamariya atumve ndababarira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mwihane muhinduke mwemere ubutumwa bwiza. Igisagara cyose kiranyiganga. N'abapfumu barihana. Abapfumu bihanye, inkuru iraduga isubira i Yerusalemu kuko ngo intumwa zari zagumyeho n'izari zahunze. Hanyuma intumwa ziribaza, none ubwo butumwa bwanyigangije Samariya bwavuzwe nande? Ati n'umuntu witwa Filipo. Filipo ninde? Atega n'umwe muri babadiyakoni batandatu bamwe muherutse gusenge. None uwo niwe yanyigangije igihugu. Reka dutume y'abantu b'inkingi babiri baje kuturabira ivyo yavuze ko yoba yavuze vyiza. Rero bashitseyo basanga inkuru yabaye inkuke, basanga n'abapfumu barihanye, n'abanyamareba barihanye, basanga ibintu byarakomeye. Ati ico babuzaba no kubarambika ku biganza kugira ngo baronke Mpwemu Yera, nico gisigaye gusa, ariko ibindi byarakwiye. Mpwemu Yera bariko barasenga aramanuka bajako. Ariko habamwe umuntu umwe yiyugaye kuko yari afise inyungu muri ivyo bintu yari amazemwe n'isi, ntiyaronka Mpwemu Yera. Abona abandi baravugishwa, abona abandi barahezagiwe, we wasigara ataronse. Hanyuma rero aravuga ati vyari vyose ndafise amahera. Egaho abo mwicaranye harimo abagabo bafise amahera. Ndakwifuriza kugira amahera no kugira Mpwemu Yera n'ibintu bibiri. Amen. Hanyuma rero aza kwa Petero ati nyakubahwa, nagomba ndaguha amahera kugira ngo nawe umpe Mpwemu Yera, kugira ngo nanje murumva abo nzosengera nabo bahabwe Mpwemu Yera. Kubera iki yashiraho kondisiyo? Abandi bari baronse Mpwemu Yera badatanze amahera, abandi bari bahawe Mpwemu Yera atabindi basavye, mugabo we avuga ngo nibayimuha yari yaramenyeye kwa kingemu azoyikoresha. Umva, uyu munsi ndakwifuriza kugurura umutima wawe ngo ubutumwa bw'ubushobozi bwinjire bukuremwo vya bindi na vya bindi na vya bindi, ubu mwana w'Imana. Imana ikomere. Amen. Ubutumwa bwiza nibwo bushobora guhindura abantu bakabeza. Umva, mu cete ca kabiri ca Timoteyo hari mu gice ca gatatu iriyo mirongo ya nyuma 16 na 17 haravuga ngo ivyanditswe byose vyera vyahumetswe n'Imana. Iri jambo ry'Imana twakiriye ryahumetswe n'Imana. Umva, rifise ikimazi kwigisha umuntu no kumutoza indero nziza no kumuhana no kumwigisha no kumushira ku murongo kugira ngo uwo muntu w'Imana ashobore gukora igikorwa ciza cose. Umva, kugira
kugira ngo utungane neza ni wakira ubutumwa bw'ubushobozi. Hanyuma rero twebwe rero nk'abakozi b'Imana n'abagabo agasanga twinjiye muri iki gikorwa ise umuhamagaro w'Imana. Ubutumwa tuvuga si ubutumwa bw'akaronda, oya, si ubutumwa bw'akaronda bwamvuye ahanjaha, oya, dufise ubutumwa bw'umuzuzo tukinginga abantu b'Imana kuzura n'Imana. Uba abantu benshi baja mu mahanga, uyu yariko arasoma ijambo ryo gusengera abatwabatije, yariko aravuga ngo nimwaja mu mahanga mufise mpemu yera. Abantu benshi bavuze ubutumwa bw'akaronda babubarira abantu baragorewe muri aya mahanga, bavuga ngo iwacu tugira uku, iwacu tugira uku, iwacu tugira uku. None ko ari muri Amerika, ari muri Bujumbura rirahe? None ko ari muri Amerika ari Gitega? None ko ari muri Amerika ari Ngozi? Ega ari muri Amerika. Ega nimba tubarira abantu ngaha mu Cibitoke, tukabarira abapfasoni n'abakobwa ngo mwambare imvutano mugeze no ku maguru, mwambare amakanzu mugeze no ku maguru, aho kweri neje yateye urubura rwamanutse, aho kwambara imvutano ukagenda. Aha nta neje iriho, niko Imana yatugereye heza. Ariko niwashira hariya uzovyambara sha, mugabo uzoba uriko urafuka umubiri ngo ntukongatare, ariko impemu yawe niyo yakira ubutumwa bw'ubushobozi. Impemu yawe niyo ituma uhinduka, impemu yawe niyo ituma ugira ivyizigiro, impemu yawe niyo ituma uvugana na Kristo Yesu ivy'amabanga. Duhora twigisha abantu bipfutse ibintu biruta n'uburengeti kuremera ngaha. Umunsi umwe nari mu buraruko bwa Swede ahitwa Imiyo, twari kumwe n'uwe, naho wodufotoye gute ntiwogiye utumenye. Umugabo ugasanga angana gutya, hasigaye amaso gusa. Twarenze tuvayo tutabonye izuba n'umunsi n'uyu, tutabonye ko bwije canke ko bwakeye, ngo dushike mu rusengero bagacana. Ariko Imana yatugereye ahantu heza. Mugabo uwo munsi narashimye Imana turi aho hantu. Aravyibuka hano Pasiteri Nikora, turi kumwe n'umwungere w'Ikoyogo. Imana yaduteye iteka, baraduha kuvuga ijambo ry'Imana. Hanyuma rero kuko ubutumwa bwiza ntiburaba ko ufise urukoba rwera, ntiburaba ko uri umutunzi, ntiburaba ko uri muremure. Abagabo rero bari baje n'ahantu bari baje bariko barahagarara neza, ubutumwa bwabafashe. Hama badati mw'izina ya Yesu, umuntu ukabona ariko uwundi mugabo nawe akagira ubwoba agasegura inyuma ngo umuntu ngo ntagwe hasi, reka korokere hasi, niwe uzomukoroye. Asegura abantu bariko barahinda umushitsi, aca reka bagwe hasi mu izina rya Yesu. Kubera iki? Abantu murazi, hari ahantu twagiye hamwe, iyo babonye umuntu yirabura ariko aravuga ijambo ry'Imana, babona ko umengo nta jambo ufise, wowe ugiye kubaka ibintu. Hanyuma rero hari umuntu yari yaratubaye araduha impanuro, none ko waje no ugomba iki? Nta kintu na kimwe ndabashaka ko mwebwe. Niki? Hari umugore yagiye ahantu n'umukobwa yakuze atarondo, ndaguha impuzu ushira abana. Oya, nta second hand ntwara jewe nzogura shasha kuriyo, mugabo mumpa umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Amen. Ivyo navyo bigumye.
nizo nazanye ntazo nambaye zaze zirangorera ubusa kuko mwaciye mu bikoti ndagagara ntavyo ndiko ndambara nivyo nazanye. Erega twebwe naho wowe utagira ibirato wovugishwa sha. Izo mpuzu zawe zigumye ariko wemere Kristo Yesu ko ari umwana w'Imana. Mwumva bantu mwaje mu Cibitoke turabinginga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mwuzure n'Imana. Ivyiyumva potere ya mbare nonaha mwobona ngoroye amaguru ngaha noca nsubira iyo navukiye mu misozi yo hejuru nkabanza kuja gusezera data ati karabaye ndagiye singenda muca muzingazinga muterere hariya ku mpanda gusa y'abandi baje. Ariko umva ndi muri Kristo Yesu naruzuye n'Imana ubugingo bwanjye bwarahindutse mfise inomero mu bandi bana b'Imana ndi mu ikoraniro ry'ihanga ryera yomba ngenda nkagiraha yomba ngira mu kirere yomba ngiye mu kiyaga umunsi umwe. Haleluya tuzobonana na data buja mu bwami bwo mwijuru. Abantu rero ubwo butumwa bwo kuba kwinjira mu Mana ngo bazoraga ubugingo budashira ubu barabuvuyemwo si ubwo barorereye we wakiriye ubutumwa buke aho twakura twebwe tukivuka twebwe abo mu ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura twitwa abo kwa Parmes niko batwita kuva hariya mu Mugamba gushikino mu Kiyaya bavuga ngo bajya n'aba Parmes. Abari mu bumanuko nabo kuva za Kayogoro kugeza hari Ikiremba bavuga ngo nabo kwa Fumbere. Ega ntugire ngo amacakubiri yahereye vuba. Bamwe barabo kwa Fumbere uwaratanguje yitwa Thomas Wimbere uwatanguje ino yitwa Costa Parmes. Uruba rero bariya n'aba Parmes bariya nabo kwa Fumbere. Oya ngomba kubarira ibyabaye i Korinto. Paulo aragiye aravuga ubutumwa i Korinto. Avuze ubutumwa i Korinto abantu barakizwa. Acarahava aragenda. Abakozi b'Imana baho barabandanya. Mu nyuma hasha haduka uruhagarara. Tumva twebwe rero uyu mugwi mubona turabo kwa Paulo niwe yashitse n'ubwa mbere. Abandi bantu nabo b'abanyabwenge bati oya Paulo yarazi kuvuga neza. Twebwe turabo kwa Apolo mbe murazi Apolo ariko aravuga umugabo yari eroka ashobora kuvuga n'ibindi bigatahurika azi gutorekeranya amajambo. Twebwe turabo kwa Apolo murabesha yaba Paulo yaba Apolo ntibabonye umwami Yesu ahubwo twebwe turabo kwa Kefa turabo kwa Petero umuntu yawigishije ubutumwa bukomeye ku munsi wa Pentecote hakihana abantu 3,000. Twebwe turabo kwa Kefa sha. Abandi bararaba bati mbega aba bagabo barafuye ntibamenye ubutumwa twakiriye ubwo aribwo. Ubundi mugwi mutoya twebwe turabo kwa Kristo Yesu. Kuko bararabye basanga muri abo bose nta wapfiriye ishengero atari Kristo Yesu ngo baca bagira ivyaha pa rero. Abo kwa Paulo bakagira icaha pa cabo, abo kwa Kefa bakagira icaha pa cabo, abo kwa Paulo bakagira icaha pa cabo, abo kwa Kristo rero sha mu caha pa cabo bagaca bashiramo umusaraba sha. Amen 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 amen. Mwebwe murabo kwande niwe yadupfiriye rega. Nta muntu numwe n'uruyoya go mu Cibitoke nta muntu numwe napfiriye nta muntu numwe nzojana mwijuru. Mugabo ni wumva ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu mubohora ndakubarira. Paulo yavuze ngo nta muntu numwe nabatije muri mwebwe atari abantu babiri gusa. Umva ndabafitiye iganuke haragetse
abapentekote twaravuze ubutumwa bwo kuzana abantu kuri Yesu, abantu baragigimba baruzura insengero, ariko bico dukeneye ubu harageze ko mutahura ijambo nyakuri rifise imizi. Mwakijijwe nande? Mwapfiriwe nande? Muriko muraja hehe? Muvize ivyizigiro iki? Muri he? Mugeze he mu rugendo rwanyu rwo kuja mwico? Ngubu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusome amajambo asa nayo turiko turatera duheza. Matayo 24 umurongo wa 14. Matayo 24 umurongo wa 14 havuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bibe ikimenyetso kibera icabo n'amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Abantu bishinga kugenda mu bitagira ikimazi, abantu basubiye mu vy'akaronda, abantu basubiye mu vy'amoko, mu vy'intara n'imitumba bitagira ikimazi. Ariko umviriza, ubu butumwa bwiza bw'ubwami bukwiye kuvugwa mu mahanga yose kugira ngo bubere icabo n'amahanga, maze umuhero uzocuza. Haleluya! Umuhero utaraza turaja mu ijuru sha. Umva, muri iki gihe ubutumwa buriko burakwira isi yose. Reka ndakubari n'abahakanyi rezata nabo bariko barashikirwa n'ubutumwa bwiza. Umvereza, abapentekote ndazi ko mwirinda cyane kubera amatelefone yanyu mufise ya Android. Haraho wowe uri kurarondera ikintu urondera mu telefone yawe, kuko harya muri YouTube muri bijya bintu byose biza hari abantu barungika k'ibyo abapentekote mutagomba, siko? None harahora wugurura ugacuserukirako. Ucugira gute? Ucuzimya, ariko naho uzimya wakubise kwa maso. No kuvuga ntubigomba, ariko wuguruye nivyo biciye biza nka publicité wabiravye naho uzimya. Ubutumwa bwiza rero uko buriko buragenda muri iki gihe, waba umuhakanyi waba mwidini ritemera Kristo Yesu, ushobora kugurura televiziyo yawe canke telefone yawe ukazubona ijambo riraje, Jésus vient bientôt. Jesus is coming soon. Naho umuhakanyi ariko araza sha. Reka ko atawumbona mu nzu yanjye acayugara imiryango kugira ngo abanze yumvirize. None azoza ryari bizogenda gute? Kabanza kumviriza bigeze hagati akazimya ati nivyaba bakizwa. Mugabo kuko ijambo ry'Imana ari ry'ubushobozi ngo niyaza hari ivyo azokora yavyumvise sha. Ikindi gihazo aziyumvira rungo ati ngomba kugurura kuri ya shene nabona ko vyabe nisubire ndabe mbumwe. Niko abantu bariko barakizwa. Kuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu mahanga yose, apana bw'akaronda bw'ubwami bubera icabo n'amahanga. Haleluya! Icizigiro cacu tuzohava tuja mu ijuru dutwawe n'ubu butumwa bwiza bw'ubwami sha. Umva, ngira ndangirije kuri iri jambo. Ni jambo riri muri Matayo 6 umurongo w'10. Yesu yariko yigisha abigishwa biwe gusenga, acarababarira kuri uwo murongo ngo bavuge ngo ubwami bwawe bugire gute? Buze hehe? Soma nga, soma. Ja usome twumve. Shika hano some uwo murongo wa 10 gusa. Soma bwana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice ca 6 umurongo wa 10 ravuga ngo ubwami bwawe nibuze
ibyo ugomba nibibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Amen. Umva, ubutumwa bwiza iyo buvuze, ndavuga ubu butumwa bwiza bw'ubushobozi, iyo buvuze bugashikira abantu, ubwami bw'Imana bukwega ubutumwa, bukwega ubwami bw'Imana bukaza bukagerera muri twebwe, iby'Imana igomba bigakoreka muri twebwe, ubwami bw'umugwanizi bukimuka, ibintu bigahinduka. Yesu avuga ngo nuko nimugende mu mahanga yose muhindure amahanga kuba abigishwa banje. Umva, ni kufanya mapinduzi. Genda muhindure abantu kuba abigishwa. Ubutumwa bwiza bw'ubwami buhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Ubwami bw'Imana bugashabuza bukagerera muri twebwe, bugaca bwimura ibidasa n'ivy'Imana igomba. Twuname imbere y'Imana. Haleluya. Reka ubwami bw'Imana buze hano mu Cibitoke uyu munsi. Amen, 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 amen. Reka ubwami bw'Imana bugerere, kuko twakiriye ubutumwa bw'ubushobozi buhindura abantu ngo babe beza, ubwami bw'Imana bukaronka ikibanza.